Gaston Sindimwo yarabaye mu ndongozi z'igihugu cy'u Burundi. Gaston Sindimwo haga n'umuporona. Gaston Sindimwo n'umunyepolitike. Mvuze umuporona kubera batahure ko ari umunyepolitike. Kuko iyo kenshi uri mu mugambwe naho uvuga ko umunyepolitike. Gaston Sindimwo n'uramba afise kumva ko yo kugurura umunwa ku mbuga ngurukana bumenyi ku kimenyesha makuru cyangwa gitangaza makuru gishika kure akavuga ngo jewe Gaston Sindimwo no businemera ko ingabo z'u Rwanda nuko yavuze buryo yavuze ati jewe n'ubu ngo sinemera neza ku Rwanda rufise abasirikare muri Kongo. None Gaston Sindimwo ikibazo ca mbere ndakibaze Gaston Sindimwo. Gaston Sindimwo mu cubahiro cawe urasuzuguye ikete ryanditswe no userukira igihugu cy'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akavuga ati twebwe kumvo zuko FDLR teje ikibazo kumvo zuko dutinya gutegwa umwanya n'umwanya twebwe nk'u Rwanda nka RDF turi mu burasirazuba bwa Kongo dukorana nka gishiki na gisaza na M23 turiyo dukorana nka gishiki na gisaza na M23 turazo kubuntu kandi ari ibintu azi yuko bidashoboka atarima ambo arashe kuba arima muga dafise ahantu hazo hari mirima asoroma ivyo bintu none abantu miliyoni 10 na uzigaburira gusa bakajya badakora turazo kubuntu kandi ari ibintu azi yuko bidashoboka atarima ambo arashe kuba arima muga dafise ahantu hazo hari mirima asoroma ivyo bintu none abantu miliyoni 10 na uzigaburira gusa bakajya badakora. Turabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Synergie nkuko mwama mwabidusavye uno musi turi duo ni Fleury le Patriote nkuko mubibona imbere yanyu imbere ya kamera ndi kumwe na mugenzanje nkuko bisanzwe sindamwita umutumire kuko tumaze kubana kenshi kandi sinzi bumvuge no mwizina arivuga no munsi nta mugabo avuga undi mwizina ntibanze reka ndabaramutse bakunzi bacu mwe mudukwirikirana ku munsi musanzwe mubizi ko ndi Burundi etano. Okay. Iskayira nini box ndiba. Yes, Burundi etano uno munsi hari amakuru menshi cyane bakamubwiye guca cija cyo Burundi. Hari umuntu yitwa Gaston Sindimwo. Gaston Sindimwo amajambo yashikirije abarundi benshi bariko barayafata nkuko umengo Gaston Sindimwo ibintu ariko aravuga hari ikintu cinyegeje inyuma canke nawe ngo ari muri bamwe boba bariko barakoreshwa na n'u Rwanda canke na Paul Kagame akoresheje bimwe bita money power influence monétaire akakubwira ati tora miliyoni zingahe vuga ukuntu kunakuriya ariko ikintu kica kigaruka Gaston Sindimwo yarabaye mu ndongozi z'igihugu cy'u Burundi. Gaston Sindimwo haga n'umuporona. Gaston Sindimwo n'umunyepolitike. Mvuze umuporona kubera batahure ko ari umunyepolitike kuko iyo kenshi uri mu mugambwe naho uvuga ko umunyepolitike. Gaston Sindimwo n'uramba afise kumva ko yo kugurura umunwa ku mbuga ngurukana bumenyi ku kimenyesha makuru cyangwa gitangaza makuru gishika kure akavuga ngo jewe Gaston Sindimwo no businemera ko ingabo z'u Rwanda nuko yavuze buryo yavuze ati jewe n'ubu ngo sinemera neza ku Rwanda rufise abasirikare muri Kongo. None Gaston Sindimwo ikibazo ca mbere ndakibaze Gaston Sindimwo. Gaston Sindimwo mu cubahiro cawe urasuzuguye ikete ryanditswe no userukira igihugu cy'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akavuga ati twebwe kumvo zuko FDLR teje ikibazo kumvo zuko dutinya gutegwa umwanya n'umwanya twebwe nk'u Rwanda nka RDF turi mu burasirazuba bwa Kongo dukorana nka gishiki na gisaza na M23 turiyo dukorana nka gishiki na gisaza na M23 ca kabiri twebwe nk'igihugu cy'u Rwanda dufise ubwirinzi mu burasirazuba bwa Kongo nimba ari appareil iriyo ifise nimba ari appareil iriyo ifise umu operateur ayikoresha y'ubwirinzi nimba ari inkoho y'ubwirinzi ifise umusoda irasisha ugacuza nka Gaston Sindimwo kavuga ko atamusoda w'u Rwanda ari wewe wumva hinyegeje iki ngomba kubona yuko
ashobora kuba ari karagomba kurondera gusubira kuronka inzira yo mwinjiza muri politike nyene y'ingufu. Wewe ku bwawe icihuta nuko ashaka base, ashaka bongere bamuvuge aduga garuke ku murongo wa politike neza. Kubera ko nta influence bagifise. Nta influence akifise uri kurabibona. Aheruka kutuba je ndamuheruka cyagihe hatwaye kazo tubakira ama resto. Yagusa tujya kubuntu. None wewe kandi unabitangura vuze ko ari umunyepolitike. Rero rimwe na rimwe hari gihe rega abantu politike bayikoresha mu no kubesha. Rero uri kuraraba turazo kubuntu kandi ari ibintu azi yuko bidashoboka atarima ambo arashoye kuba arima muga adafise ahantu hazoba hari mirima asoroma ivyo bintu none abantu miliyoni 10 uzigaburira gusa bakajya badakora. Hano nimaze kugurura restaurant yo kubuntu nta muntu numwe asura gukora avuga ati je ndaryama kugeza saa 6 cyane humuwe nja kurya cyane kuryama abantu kujya mu ijoro igihugu none cumbarira y'amafaranga uzoyakura. Umva rero uyu mugambi abari umugambi munini kandi ntitwanse ko yari kuwushobora canke yo ushobora ariko ikintu gusa gitangaje kandi cyane atangaje n'abantu benshi ni nkuko ariho akagwi k'abarundi bariko barigira abavugizi mu Rwanda ku rwego ku rugero ruteye ubwoba. Biraboneka yuko surtout je ngo bashire ko note bien surtout l'opposition bose Pacifique ari fiere ba Mangetengete ba Grege ba Isdrasi Kagame kujya yemereye abanyamurenge igihugu ca Kongo riga nabo ngira bavugira kugira ngo yabemereye kubafasha kugaruka gukora ko ubuyobozi buhari. Birashoboka ariko rero hari ibindi bintu garagaza twaca tubona hari ibindi bintu bashaka ko bakora binyegeye. Afite twe mu Burundi urabona hari abantu bagomba gushigikira u Rwanda kandi babona yuko u Rwanda n'u Burundi badahuza. Rero muri ico gihe ukibona neza yuko baba barimo baritonesha ku Rwanda peut-être ko mu gikari bashobora kuvugana niko mpora nyuma y'amarido bashobora kuba bavugana turiko turategura imigambi niyi weze usohoka utangure kuvuga uku kugira ngo utegura abantu ejo tushobora kwikorako bazoba bakuzi. Rero umenye neza ko nivyo birashoboka umuntu wo musa ariko aragaragara ashigikira bajya abantu neza ko bisubusa urazi hoje naboneye ko bimaze gufata urugero runini nonateye n'ubwoba abantu ahubwo umuntu akwiye kubotera kure no kubirinda cyane gose kandi n'abarundi yanyanyaye kwiye guhaguruka mu kabagwanya sindabavuze ngo mubagwanye cyangwa ngo tubagwanye mu kubica cyangwa mu kubagirira nabi mu kubahindura muri bino vyiyumviro kuko mpora niyumvira zigavunja zagaragara mu Rwanda zikaja kumvuga ngo rukana umenye umuntu akavuga ko agwaye imyaka 10 veni karanta imvunja ndiyumvira tiri mu Burundi space Pacifique aba yarakoze abari hatari ndiyumvira amarengarenga n'ibigori byatewe kwibarabara bijya biharage bihinga kuranda namba n'ibiharage umuganda bagashaka kanda bijya biterura bikure mu Rwanda ubizane mu Burundi wa Mangetengete ngo ndondeza uri mu mama w'abana babiri Pacifique Esdrasi Fokode kuko Pacifique akoresha habiri bacima amanda reka ndabadonda goregerageze ba Greke ba na Burundi on the map nawe nabonye asika umuvuduko udasanzwe cyara abantu ncisha kamaso cyangwa mu magroupe bagize ama screenshot barungi kavuga ati abantu n'abarundi hari ikintu umuntu yigeze kumbarira ngo aba bose ndabakweretse wona tangara ngo ndakubwire ko mu Burundi ubundi bwankwa na bene bwo baruzi ko twebwe je ndakeneye kumenya aba bati penyene aka ka video nimba katobashikira mwenyene ragirageje kudondagura ba Esdrase ba Antoine Kabura ko akoresha urubuga rwiwe je barana yarana ambrotse n'abandi reka ntitwobamara shaka kubaza muvuze ibitagenda ku gihugu cy'u Burundi mukabitanga miliyoni mu makete mwandika nk'ama societe civile mukandagaza igihugu cacu cy'u Burundi umuti nuwe bunguka iki? Nta kintu bunguka kuko bonyene bwaba barimo barishe nibo biyandagaza kuko nimba nkuwe fata unzaniye ikete uri uradenonsa igihugu cawe burya
ujya wunzana iyo kete ndanakuraba iyo kete nkaryaki ngaho ngenda mbonye kata mu mutwe wabaritse rega mu kirundi babizi ko tuvuga tuti nta wanka konka nyina ngagwaya amahere Uburundi uko byogenda kose uzoguma ari Burundi kandi uzoguma ari uwo muvyeyi wawe je nco bituma baravuze ati uje kuri afere z'igihugu besha akunda kuvuga nimwe mukunda igihugu gusumba abandi no ushoboye kuba unasumba mu bwoko bwitwaramwo nabi byose urumva kuko uko wandagaza igihugu c'u Burundi wibaza ngo ushaka ngo kunaniza muri one bafate ibihano ama Union Européenne n'ibindi bihugu bafatira igihano c'u Burundi ku majambo wovuga ukivuga nabi je naba niyumvira umunsi umwe mwo kwikangura ubu buyobozi mugwanya budahari ari mwe muhari mwoca mwandika irindi kete muvuga mu makungu ngo buryo Burundi ko twe twarabuvuze se ko bwiza ngo busa neza mwoca mugaruka muzana gome mukabifuta nivyo ukunda donc nimba ko barasaba uburaro mugasaba indya mugasaba no kugumayo amani nema exile nimba ari nibiki koresha izindi strategy kandi duhanure n'aba bantu harimo nabo nyene babanye je ndakeneye kubona abajya bose nadondaguye bamangete ba Grege bande nabandi kandi mugomba mu bikora ntibiteye n'isoni fata igihugu cawe amashusho meza y'igihugu arahari uwo mwanya murondera son excellence ngene yambaye uwo mwanya murondera ngutuna turiya mukigwa murarondera ibintu bitabaho mukompara igihugu c'u Burundi n'u Rwanda rondera ifoto ya shiti do mwishanga rondera ifoto harantu heza ubu Burundi buko burubakwa izine ya Samuel Zihope oya hari ibibanza by'iratiro byinshi bo amamaza hari abantu batazi ko hari ibintu bimwe mu Burundi batazi ko bihari tora kijya nimbura umurundi shirako my country nostalgie sindi biki nibindi byinshi narabuze umuntu numwe muri bose nadondaguye yorondera uburundi stade rara ko yahindutse itameze nka yayindi naho yo bitameze nko bo bagomba kuko maranumva amajambo bavuga uko anavuga ati wow hari kumwe barabazana ngo hari aveni nigeze kubona muri ville bazanye ngo yasenkani muri 1960 bayi compara ni yubu ngo nta kintu kirekire ngo cahindutse okay ko batara compara ya stade bazane ni yubu via aérien kuko zirahari batwereke wow muri 2000 kombe stade rahinduye isura nawe bidasokugwa erega frere we uri kuri rusha kuko ugiye kuraba mu Burundi hari abantu batagomba kwemera ko amata yera amata bakubwira ngo arirabura hari n'abantu kiciza cyose gikoze kibaye ku Burundi batagomba kucemera iyo rero cagize inguvu bakavuga bati iki kintu cabaye rero ciza baca bahora nta numwe azovuga mugiye bamaze kubona hari akantu bogitora kugira ngo bagisiribange yene bakizimye nicitwe ko cabaye ciza mu Burundi baca bagomba kugira iki kugiponda rero niko kimeze niko jewe maze kwibona kandi hari n'abarundi baca sinzi guca kugira bavugwe abona ko iyo ugaragaje umuntu ukagomba gushigikira u Rwanda naho uva kuvuga jambo kama bakumvise batanguye kukuninahaza ayuzora abana Gaston sindi muzosanga abanyarwanda nabo baramushira ariho nundi muntu nigeze kubona post yiwe ndayisoma ndayimvira ko cyane yavuze ati murashaka mugire rusansuma turaba mamuko nko kuri generation ya gatanu rero mahari abantu toba tubaza ngo nabarundi atarabarundi uburundi bwaratewe 59 mbone bwatewe bwarakiriye abanyarwanda benshi n'ibindi bihugu kumbure kugenderwa n'ivyiza twe igihugu cyacu camye cakira abantu gifise hospitality nziza hari abantu bavuga ko aba bose mubona la majorité kumbure ngo batari n'abarundi jana kwijana bo babikora juste kugira babikore kandi umunyarwanda ngo kuja kokipa igihugu c'abandi nkuko babikora muri Kongo ni ikintu iwabo coroshe bamwe babikora kuko yes babikora rero kandi icabitumye nuko baje mu 59 hama baraja mu gihugu harona bagiye mu ngo mu bushikiranganje kanaka hari abigishije muri kaminuza y'u Burundi hari abahize hari abahavukiye za okafe n'andi henshi atandukanye urumva rero hari ibintu umuntu ngo avuga ukanamuraba ukavuga ati ibi bisohotse mu kanwa k'uyu muntu
nico maze iminsi mvuga urabona yuko dushobora kuza kuri kamera kandi urabona ko atari bose babikora wowe wanabivuze ari abantu baca kwaza ati eske wowe uri umupatriote gusumba abandi kundi igihugu gusumba mbona ko baterme bakunda bakundire ngo dukurego mwambonera kuremwe jewe ikintu burya anye nshaka ko duhagararako nuko izi generation zacu tutagomba kuja mu matiko ya oya ivyo twe ntavyo dukeneye dushaka rero nkeneye kubona abo bagena dondaguye sishaka ko manda bavuga bagiye hamwe barungitse canke kuko imiryango yabo ntiyahetse mu Burundi rahari barondera umwe ambwiye ati turakwizeye ubakayizine ku gatwe kiwacu yitwe kari iwacu twereke ko natwe turi mu mahanga ntibageza ngo barindire n'ubuyobozi buhave ngo ntihagire ikintu kizoba cubatswe kuri leta ya CNDD-FDD ngo bariko bararunda ngo bazoze ngo nibafata igihugu bazoce bubaka cyangwa ati mwabonye ko twe tuhashitse vya bindi M23 ashika ikora muri Goma ishika isiga ibarabara itubatse barasize karangi ko mwibarabara irya rompe muri Goma baheruka kuyigaragaza uno munsi tuvugana sinzi ko baheruka kuyibona iratwagwa n'amazi bitahora biba ivyatsi vyarameze imwe muri Goma mama yashika akicara ndi wacu twahafashe irya rompe ubu ngo n'umusaka none yaramaze n'ibitangurira rega siho bari rega usiga ibarabara gacu fotora ko kantu kava ngana haga nivyo ndi basanzwe bakora mu Rwanda niyo strategy umva ikintu je novuga twige ikintu ciza tukivuga uko kiri ukuri mu Burundi hari vyiza vyinshi munabivuze ibi byose mu bongo na madefo atana kimwe cyose wakuvuga bisigura ngo tugaruke kuri wa mutima wo gukunda igihugu yes kubera igihugu cimiteka kikakwimimva yego ndatwara abantu kugira bahambwe mu gihugu cy'u Burundi basavye imbabazi kugira imibiri yabo igarukanwa kandi bari abantu bakomeye kandi bari n'abarundi urumva rero je sinibaza ko vyoryoha kubona umuntu akomeza kwangara mugabo kumbera arabona jambo ry'Imana yavuga ko arafise amaraso yo kwangara umuntu wamubwiye ati dutahe muhira atanaharara uzobonera haro n'abantu bamanutse bagashika ibujumbura adasura kuduga abantu babaseda uyo rero asohotse hanze y'igihugu muri gihe cyose nawe nyene usanga bitamworohereza gusura kugaruka mu gihugu nawe bameze uko avuga ati je nasinye sinzosura mu Burundi je parle de tout et de rien ndavuga byose binde mu mutwe ariko nagomba mbwire ko izo nguvu mukoresha mu gucafuza igihugu cy'u Burundi mwozikoresha mu kucamamaza vyiza vyishi vyuvuga mu Burundi kuko bageze ku rwego Uganda ivuga ko source dinira ari yabo u Rwanda rukavuga ko source dinira ari yabo wewe Greg wewe Isdras n'ubwenge ufise ni umujournaliste wa RFI wewe Antoine Kabura warandikira ibitabo buyoya waranamufasha niko numvise ubivuga n'abandi babivuga wari n'icabwenge n'ubu n'icabwenge nabo bose ba Alexi nabo bande sinuvu kungene nk'abarundi vy'ukuri mbara abarundi mworeka basi iruhande ya politique no mwese wa muri politique ni gute usoma article ivuga ko source dinire ari nyarwanda canka ari inganda uri murundi uciye ubwenge uri niburaya connection daciko uvuge ngo nabuze connection uri incabwenge kuko baravuga ngo twe turi bijuju ngo ivyo bijuju ngo nibiki wowe incabwenge uri n'icabwenge ukareka umuntu neza akadegrada image ya source dinire tuzi kiri mu rutovu naho umwana we batarashika yakubwira ati source dinire nayo kuri kare aga pyramide mu rutovu ukareka neza umunyarwanda kandika ko source dinire ntunamuvugurutsa niwandika article idatukana ukavuga ati depuis la nuit des temps canke kunuku bizwi nuku vyatowe naka mugabe article ugasanga ni propage ugasanga ngo ugasanga yahujije source dinire mu Burundi na source dinire numvise ngo ya Rwanda na Uganda hari ibintu bigaragaza neza ko utari mu Burundi rega urahura n'ico kintu ngo ndeke urabe strategy mu Rwanda bakoresha ya Kagame nuko ibintu bimwe arakwereka ko mengo niwe mu leader wabyo niwe muntu no kunda abanyarwanda wenyine muri leta yose y'inkotanyi uriko urabona rero abanabo baragomba kwerekana ko bakunda abavyeyi bacu gusumbya ngira ngo nabandi bantu ariko usanga nta kintu ciza bovuga basi kugira ngo gifavorize babavyeyi babo gifavorize babarundi bavuga ko bavugira bakunda uno musi ncumbarira uno musi umene gihugu mutoyi yabonye president bari kumwe president afise isuka nawe umene gihugu afise isuka umene gihugu bari kumwe na president aho uri kurambarira ko uzoburi hariya uzuza kuva ngo president ni mubi
watakintu waje gukora ngo usumbye president ubu bibwiwe ndiko nshaka kuvuga ati wabo kuje hiki rero umuhinga ni wa wundi ni wa ndavuga ati ico iryo rangi wasize ry'ubururu rirajya umwije rirajya umuco rica rituma ahantu muri no saro hatazobona sindangirizaho aho nakrititse gusa je pas porter une solution abo je ndakubwira ati vyiza usiga blancase canke igera kuko iyo akijitara rikamurikako ahantu hazoboneka ça c'est une solution nta kunoza rero uvuga ubu buyobozi aba badede abagimba narakure wewe tubwire iruhande yico waneguye umuti watanze nuwuhe rega naguhe nakarore aho uzobukundi na stade iheruka kubako none ko president yabisize mu ruhararo nyene rukomeye cyane naje ndimwe abarundi bose nta kuntu basi kugira ngo wewe wama buri munsi uzana matrike yo kumupona wirondera kantu iki mwoshirizo nguvu mu mukotize mu isakare ko urumva ngo ntisakare oya ni basi nibubake nibaraba kandi kanu gato basi bubake yare yare na basi agamara na ntibo yaronka oya bavuga yuko baba mugo barayafise babikora kandi nico gihe umwene gihugu ni wamusigurira ati ya muntu ashashoboye acabyumva directement oya gusa kugira ngene nabonye na Chimamanda aguma yayutswa ngo akora nyagirwa azana video ngo banyagiwe ariko uraba umurundi atunganya urundi bwaragiye muri Chad burabura stade bugira ko entraînement babatwaye ngo arambwiye ngo hariya ku mashurwe ngo wagere umuntu yagira ahantu nkaho mugabo sinumvise umuntu yandika avuga ati ngo bwa ni Chad ifise stade imwe babutsa warugeze ubona bivuga bo bikura he rero je kintu mbona stade twarayubatse naragiyeyo je nakoresheje ingufu z'amaboko narakontribuye financier mahongeza ku buryo bwanje kujya nyine twari ko turahabwa umuhamagaro ariko ndashaka kubona aba bose bacimamanda bavuga ko stade idasakaye udutibe ndadufatuko so tuntu none bone barakatuntu sakaye kandi yari ikenewe ni mukotize Pacifique hebu utudolare $2000 bafise hanyuma musakare tuvuga ati iyasakawe n'aba diaspora harimo Pacifique harimwo na Grege harimwo na Antoine Kaburahe harimwo Ketini vy'abandi harimwo Mangetengete harimwo ba Isdras ba Magisha Rome bose mvuga ati vraiment aba bantu vraiment n'abantu baradusaka stade ubu naho nkubikubita ntaco twinona aho ni uzohagarara imbere yanje mbwira ati jewe ntaco uri kurakora nukudutuka gusa nugutuka igihugu ahubwo ikete wandika muri sinya muri jana kugira ngo muri yone kigire wazi societe civile zikandika ikete zigasinya zose hari ikintu je zikarungika muri yone hari ikintu je nkunda kuvuga ngo nigango nivyo mwabaha bose icebana funga kaza hari ikintu jewe nkunda kwiyumvira reka ndakivugire kuri kamera no munsi wewe wavuze ibi aba muri opposition kenshi nibo barimo bagomba kwerekana ko Burundi ari bubi kandi ubundi nibo bagomba kugira inguvu nyinshi kugira Burundi buse neza ejo baze baronke ne baza gusaba amajwi nimwe munsi karashize ingane mu Burundi tubure umuntu akoresha ibikorwa erego no munsi ukabwira abantu ngo nzobubakira restaurant publique aho n'umwana w'imyaka 10 acamba kumubeshi oya none urindi uronka ivyo uzoha abarundi wawe stocking ana gute abamba kumubeshi cyane bido none uburyo tuzana kamera uri ahantu ufise uri kurakora ibikorwa biboneka n'umuntu n'umukameraman akavuga ati ibi bintu birafise inyungu igihugu birafitiye inyungu wa muntu mutoye rega no munsi dukeneye ko ujya muntu atora koyoko je kugira ngo mbone ko Burundi bumeze neza nkeneye kumva ko ruguru ujya muntu muto ari katora koyoko genda umwigishe kurima genda umwigishe ingene ibintu bikorwa je ndashima kuko rimwe na rimwe nzambona president ari kararima ari kumwe n'abene gihugu kintu ni kintu ciza mu gihuzo uri kuravuga ko kurima ari guhamba amaguru mon frère Jesse mbona neza yuko ari kintu zoburi kurafasha igihugu rundera ikintu kora gituma uzoza kubwira abene gihugu ati mwabonye jewe hamwe mwonanyizera gusa hanca ndenza bon urabona guhakarorero twege je narigeze kuba ahantu mvuka hariho umugabo yatubakiye amashure kandi yari umuntu wo muri Polonye bamwe uzosaka umumve bamutazira mucero uzosaka umuronde umutama bita mucero twebwe yaratwubakiye amashure
komine Bisoro yose komine ya kera ya Bisoro yuzuye amashure yubatswe n'umuntu yitwa Mukera aho ivyo si ibintu vyo kuri Rwanda guhenda kandi yari umupote no kureka ivyo bintu kuri kiyazana abazungu bakadufotora barazana n'ibisafuriya baje kugurura ishuri je navyo bitwara cyo ndabivuga umunsi baza kugurura ishuri bubatse ku musozi wacu baza ibintu by'amamuvero tubona abazungu ijya mbere turavuga ati tuba umuntu aratwitayeho rero niyo ndiko ndaraba muri kote ya opposition mba mbona ko umuntu wo muri opposition bari gushira imbaraga mu bikorwa bivuze gutwara makete kurega Burundi sivyo uko uwo Mukera yagenda ahubwo yatwara makete mu bazungu akabasaba ifashanyo bakaca bazana twari kete ryo kuvuga ati mu Kanyosha uruzi rwagutse rugomba kugira ukuntu ego canke mu Gatumba Rusizi rwaduga ni muraho kunyene mwogira ukuntu haro izindi nzuzi zose ntazonzi muha nahangwa mvuga inzuzi zikomakomeye nini zizwi haro nurundi ruzi ruri rwasenyuye cyane rwabangamiye ishure rya Vugizo ruri yagwitwa gute Vugizo ha rise Vugizo umengo yarimutse kwera haje Kimanga hari Kimanga mbwa sindabenze nya swate mugoboka ara kumugoboka ari uruzi sinzi kungene gwitwa ukavuga ati nuko aho nzovuga ati Pacifique kabisa naka kabisa fotora ry'amafoto nko wabivuze urashe kutari no muri politique ngo afise umutima wo kuvuga ati kugatumba jewe umugabo adasize umwana agira iki umugabo adasize umwana asigike asiga umugani yes umugani rero wawe nujya handi n'abantu barengana naho ko baraga santé de santé batse 70 abantu bavuga ati yaka kare karubatswe na freri shaya umuntu w'umugabo vraiment yarita ko bene gihugu yaragira uko uwe nkeneye kubona no kuri ishure rya privé ryubatswe na Pacifique kuva aho wariri amahera ya ONG n'abazungu abane muteranye mu Pacifique yavuka n'agashure yahora ko ari agashure ka aje hari kiganiro rigeze kumva avuga ko yarafise ishure hanyene hajya ku Munyakabiga yarakose cyaje kibanza cari ngo kari kiwiwe mo gashure ngo gasa nabi vraiment ngo ni kabi ayo makuru ni mashasha je nahambira ndaharondere ico kiganiro kigeze guca ku mukubito abonyere yabivuga ni umuntu bari bahaye ikiganiro umutumire ku mukubito canke yashaka ku mubrandinga ya mubrandinga avuga ati nishuri yubatse ico kiganiro uze kumpa link yacu ndaza kwirondera ku mukubito ico kiganiro yes kugira ndakijenge ko hagenda siri plus ariko aravuga ati jewe n'abazungu bajya bose bagendana babona ko yahoze ari barongoye societe civile mu Burundi ibi byo bapangana n'abazungu imbere ya 2015 babipanganira kuri nyagashuri kiwiwe petete hamwe n'akabigu uzokabaze ahantu ko bakara aho gashure kahoze ara ka Pacifique n'intanze ugiye kuraba ngo gashuri kari umusaka sinzi kuba ari akakira kiwiwe ntavyo nzi mugabo ico kiganiro n'ubu ndakironda ndaguhaye sawa uzobukoze hama mu kurangiza nagomba mbaze mwebwe n'abadukurikira ndashaka kubaza haga societe civile ni gisigi c'umuvyeyi uyiyoboye ni tongo giwe ko mbona Pacifique adahinduka kuri Fokode nta manda societe civile zigira none ijya societe kuko nimba mutegere gato nimba Pacifique azotwara Fokode gushika gupfa n'abandi zande na Barseme za Faustin Kumana n'abaki hari ahantu demokrasi tari kandi demokrasi nimba ihari no mu masosiyete koperative amasosiyete kanaka abadeje canke abaki muranumva bahinduka ku mamanda kuva Fokode yitwa Fokode 2001-2002 sindumva bagize amatora jewe nishure sinzi aho kantu ndakeneye kumva nako nyene maze bisi ndakiyumvira Pacifique ni wasumba abantu bose bari muri Fokode ubwenge je mwijo kintu je uri kwambara ngo mvuye ngo kari societe civile ntavyo novuga ko societe civile n'abasivile nyene baraho nta bintu byo kubona baharanira inyungu za politike ari ugiye kuraba twege mu Burundi je Burundi vraiment ni special societe yaho yari kwita societe civile ni societe politique rero nico gihe rero uri kwambarira ngo mbega zo kwamarinde ni kuvuga afise politique ashaka kwinjiza mu bantu nico gituma uzokwamubona ari wavuga
Zigiti uzokwamubona ari wari aratete. Ede hari n'igihe usanga niyo societe uvango ni societe civile. Ari wenyene. Ari wenyene. Rero mu cyo gihe rero. N'ubundi nashaka kubaza ivyegera vyo muri Focode ninde secrétaire wa Focode trésorier. Mbeko ari wavuga wenyene nta n'uwandika nta n'ukoresha urubuga ngurukana umenya afise. Aho hatera amakenge ikindi naco nama navuze ugiye kuraba Nyaragasa umuntu uriko adukurikirana wandike societe civile ni giki mbe societe civile mu gihugu ibirimwo ikorana gute na leta ntibakora nkuko izi societe civile zikora i societe niyo nako ari ati mu mategeko zikorana parallèlement na leta ntizicoza leta Pacifique yabonye asigaye yita amazina nto nasubira nk'umukuru w'igihugu ningorane n'ibintu ubona ko mu Burundi Chama chawe ni migambwe ahubwo Focode ikora ibendera ry'umugambwe ni societe politique ntavuga ngo ni civile kuko uri kuravuga ko ari societe civile cyanda kubaza genda wewe nyene genda urondere siguro yabyo ushuzumbarira ko haraho ibi binyusomye bisabisanga bon kenshi nama nabivuze ko nta societe civile mu Burundi dufise bon hariho izihari ntibategere ico ngomba kuvuga nabi ziriko ziragwanya ubutegetsi nka societe civile utegere kongera mvuze mu Burundi nta societe civile dufise ziriko ziragwanya ubutegetsi zibikora nka societe civile zibikorana ni inyota y'uburongozi ni inyota ko n'urongora avuyeko ni inyota yo kubona umugambwe utwara uhavuye kuko Pacifique ari umuporona arabizi atarakira societe civile twamuzi ko ari umuporona turatwo Pacifique ari umujerere reka ndakwerekerera ikintu cishe twebwe abarundi twishwe n'ugwanko twebwe arizi mu Burundi nta wigera unezerererwa ko naka yokora iciza ngo bakivuge ko yakoze iciza kuko uba wumva ko umengo ni wewe wobikora rero akujyanye hiti ukumva ko Burundi uko bwotera imbere wewe utari aratete ukumva ko ubumva ko kumenga Burundi bawuteramo nk'amabombe bugacika ivu hama ukaza ukubaka mbwa uzoza ryari none mbeho uziko kutojana nabyo nyene sawa reka turangize dukengurukira abakurikirana ibiganiro vyacu ubudahumeka abasanzwe bakorera badahingisha kurikirana ibiganiro vya Fleury podcast TV na Burundi etanu yes nizere ko twabanye neza aho twa twarengereye babarira kuko turabantu nk'abantu nyene hanyuma nkuko bisanzwe turabakengurukiye tunga tubamenyesha ko nta Burundi etanu nta Fleury podcast TV atamwebwe nimwe tubikesha aho twabasigiye ni muri commentaire waruvuze ati niyo basanga twarengereye baratubabarira ahubwo bacha bashira muri commentaire ati aha anye mwari kugira ukuntu yes ngo arona no muri commentaire akungene babikemuye abakoze YouTube hari ukungene utora umunota uwo munota nyine umuntu akivugiye ko ugaca utanguzwa ugaca uvuga ati 10 minute byari bimeze ukuntu yes turangiza tubakengurukira cyane je nta byinshi mvuga uko nama navuze ni kwa kundi ndakengurukira abarundi bamaze gufata umurongo wo gukanguka reveye baramenya neza ko abarundi batagitamikwa ubu barahekenya bakumva ko ari mwe amabuye n'umusenyi aba bagacira imba ari igufa bagacira umurundi ntagihandwa vyoroshe ndabikenguruke cyane ariko ugwaruka nkuko naba nabivuze tungana canke nkurira gato n'abari munsi yacu nitureke guhendwa n'ibi bintu bariko barabahenda cyane imvugo murazizi sishaka ko manda zigarukako iki gihugu turashaka n'imiburiburi kuzogira nk'imyaka nka 40 ingahe kuduga muri Rohero hari inzu zigeretse kuko ama etage amwe mvuze Rohero ko Rohero ikintu satwe ville kiri muri Rohero de gushika hariya munsi hariya munsi ugomba ushike large hariya hose yes rero ndashaka kubona Rohero hari inzu nziza cyane zisumba yanzu y'imetero y'inivo 12 yo mu Nyakabiga agiye mu Nyakabiga iri mu bwiza mu bwiza ndoko ni hagati ya kuri nefu inzu iri muri Rohero impande ya Nyakabiga sawa ndoko impande ya bwiza mu Nyakabiga ni hafi yaho mugabi iri muri Rohero okay ndashaka rero kubona kuko kenshi tugiye mu bindi bihugu sinokubesha je natembereye haro n'inzu ufashe telefone yawe ukagira nkuko
bisaba wana haturi bisaba ko usubira inyuma nk'imetero nka 20 kugira iyo nzi kwire mu telefone nkeneye kuzibona muri Rohero kuko Rohero nigize centre ville nimba ari na Kabondo mukikuza ari hose kuri mitiwere muzunguruke mugere kuri Soldat Enkoni neza mukora ikintu kizima hubakwe tugabanya amajambo uburundi buse neza amafaranga afise nde aba diaspora biwacu diaspora biwacu harimo Pacifique Antoine Kabura ino samuhotse Alexis Nduhije nibubake kandi natwe ubwaruka urabona ko twakangutse muduhe n'ubuzi dukore kandi uzosanga kuko ndababazwa duzoba dusuye mu kiganiro basha ndababazwa no kungena zamba ngo abajene ngo barashomereye créer no n'amadolari babaha n'amayero nimwo créer akazi reka je narangije numva reka nanje shimira abadukurikiranye nongera nitsa kwico nyene umujene wese abamwa mudukurikirana nimwumve ngo nitwe dukunda igihugu tubasumbya oya twe natwe twabishishije muri no nzira bugaragara twabucisha no mu buryo bwo kubivuga abantu bakabibona ubundi twese turakunda igihugu mugabo rero tugerageze kutagendera ku vyumviro by'abantu bashaje uko umuntu ashaje ivyumviro ni vya bindi vya kera ariko tugomba kuzana ivyumviro bishasha ayo mazu manini ani hashobora kubakwa kuko ivyumviro bishasha bizoba bije bizoca biza biradufasha turakeburana ariko tugire nouvelle generation yubakiye ku kuri apana ibinyoma baza bakagusobeka amaka ngo yanga urumva ngo akanye ukuri iciza tukivuge ikibi cabaye tukivuge yego yes murakoze cyane nanje nagushimiye